yani icubahiro cegera c'umukuru w'igihugu cacu banyakubaha mwese mu vyagiye ngaha. Mu mwaka uheze twarashikirije ito n'ito vy'ingene uno munsi mukuru mpuzamakungu wabayeho, ariko ico twashaka kwibutsa kandi ni uko uyu munsi kugira ubeho vyavuye ku karenganyo kari kiganje muri ico gihe, hanyuma abakozi bava hasi barakiyamiriza. Muri uko kukiyamiriza ako karenganyo ubuzima bwa bamwe bamwe bwarasigaye, akazi karahagarara, ibikoresho by'akazi bimwe biraturirwa, ibindi biribwa, eka akajagari karasasigwa indaca. Niho rero amaleta bakoresha eka mbere n'abakozi babona ko ibiganiro ku kazi ari byo vyonyene bizana umuturama, gutyo hacaba ivuka ry'amasendika atangura gukora atawandi wangura, ibiganiro mu kazi biratsimbatara, umwimbu uriyongera, amahoro ku kazi arasasagara, eka abakozi n'abakoresha barahimbarwa. Twebwe abakozi bo mu Burundi ubwo kuko turafise inyifato ibereye ku buryo twokwama duhimbaza buri mwaka uyu munsi. Ubwo turazi n'ico usigura, ubwo turaha agaciro izo ncungu ziguza abakozi n'akazi kugira ngo turonke iteka n'itekane mu kazi. Abakoresha bobo ubwo boba bitaho koko inyungu z'umukozi, boba bitaho umwe biboneka ibiganiro mu kazi, nta bariho boba bahonyanga amateka y'abakozi bajejwe, mbere ugasanga aho kubaka bariko barasambura ivyo bajejwe. Mbega none inyifato ibereye kuri aba n'abandi ni iyihe? Bimwe mu nyifato ibereye umukozi ku kazi nibikurikira. Umukozi mwiza akurikiza amategeko y'akazi ajejwe, akubahiriza amasaha y'akazi, akitwarikana ntaryo ivyo ajejwe gukora, kandi akemanga ico yakoze caba cagenze neza caba kitagenze nuko bitegerezwa. Umukozi mwiza arubaha abamukoresha n'abakozi bagenzi we, agakora yisunza akarangamutima k'ibikorwa ajejwe. Umukozi mwiza yitwarika inyungu ziwe n'izishirahamwe akoramwo kugira ritere imbere, ntiyigire sindabibazwa, akagwana isesagurwa ry'ubutunzi naho vyoba bigomba gukorwa na shebuja. Umukozi mwiza agwanya akarenganyo, akagwanya amacakubiri iyo aba aturuka hose, kuko byaragaragaye ko hariho abakoresha bagize ingendo amacakubiri ku kazi mu kugabura abakozi kugira bashobore konona atacamira. Umukozi mwiza aba umuhanuzi w'abandi bakozi, eka n'umukoresha igihe cyose hagaragaye ikitagenze neza ku kazi kugira kinga amatati n'ibindi n'ibindi. N'inyifato y'iteka buri mukozi ikamugira kirumara mu gihugu, ikamugira mpanuzwa jambo. None inyifato ibereye abakoresha yoyo ni iyihe? Kuko amashirahamwe y'abakozi inyifato ibereye umukoresha mwiza igizwe n'ibikurikira. Umukoresha mwiza yigenza rundu, akabera imboneza bajejwe, akamana ntaryo yitwarika abakoresha atanumwe akuyemwo, akamasuzuma ko akazi kariko kagenda neza, bibaye ngombwa agafasha uwo bigoye atamukankamiye, agahimbarwa nuko abakozi biwe botera imbere. Umukoresha mwiza yamateza amatwi abakoresha, akumviriza ingorane bafise, akabafasha kuzitorera umuti, urusaku akarwigiza inyuma. Umukoresha mwiza aba umukozi mu bandi, akicisha bugufi, ntiyerekane ko ari kibirengeye, akishira mu kibanza c'abakoresha, akama yumvira ico yari gukenera iyo aba yariwe mu kibanza c'uwo mukozi. Umukoresha mwiza kandi nakoresha kampinga yanje mu gutanga akazi, ntaraba nkunze, ntaraba inshuti, ahubwo aratwishinga no kuronka ababishoboye bazanywe no kurwiza umwimbu. Umukoresha mwiza abera akarorero abarongoye, haba mu vyo avuga canke akora, akirinda guca inyuma y'amategeko, kuko ngo yuhetse ukigisha uri mu mugongo. Umukoresha mwiza ntarwanya amasendika, ahubwo aje inama n'abayaserukira bakama baganira iby'umutekano n'iterambere ry'abakozi n'akazi. Umukoresha mwiza ntatoteza abajejwe, ahubwo ababera urumuri, akama berekana ntaryo inzira ihuma n'idahuma
n'ibindi. Bakozi mwese namwe bakoresha twirimbure rero turabe ko tugendera ubwo buntu kugira twiteka twongere duteze imbere igihugu cacu. None twisuzumye mu bakozi bimeze gute? Twiweje imyifato y'abakozi bamwe bamwe dusanga aho bahororokewe ntibe bacubahiriza amategeko y'akazi, ugasanga ari abatonda batevye kumbura uwo twava tuvuga ngo amabisi n'ibitoro biragorana ariko ntibugira akamenyero, canke bagasiba ku kazi akaba mbere n'abandi bamara ku kazi umwanya rumara, canke nabo bari ku kazi ukarondera ico bariko barakora ukakibura. Hari n'abandi umengo bajejwe kurwanya abakozi bene wabo bakikundwa akaza ku bakoresha babo mu kwemananiriza ibinyoma abo bakorana mu kwiyorobeka ku mukoresha kugira ntamenye bube gito bwabo. Abandi nabo nibabugabo bwigaba ngo jewe sinkokwako ngo siyo wampaye, ngo mbere ugasanga nta kindi bajejwe atari guhungabanya umutekano n'iterambere mu kazi. Hari n'abandi kubera ubukene bahisemo kuba bampemuke ndamuke mu kunyonyeza amatungo rusange, bagashigikira abanyonyezi bavuga ngo bagashigikira abanyonyezi bavuga ngo impene irisha yiziritse canke ngo ukoze bugizwe niko zitanga, bakibagira ko bariko bica igiti bicayeko mu gukingira ikibaba abanyuruza amatungo rusange. Ejo ugasanga abakozi barabuze yo bahembwa, eka n'ibibondo byabo bikabura akazi kuko amashirahamwe bokoze mu yatembagatwe. Abakozi nk'aba nibo usanga bikumira bakanga gutanga n'abandi mu gihe bariko barahanira agateka k'umukozi n'iterambere mu kazi kuko banyegeza ubwo bugito bwabo. Bakozi mwese mwomenya ko injungu zacu zagiye hamwe zigaranira agateka k'abakozi gushika naho bahasiga ubuzima kuko batari bashigikiye na gato inyifato mbi y'izo duhejeje kuvuga. Tugasaba abakozi mwese mwokwijukira mukirindira amasendika kugira muranire ibyo murekuriwe n'amategeko nk'uko biri mu bindi bihugu byateye imbere, gutyo muzoba muhagarariye igihugu cacu nguko bizi ubutengane mu kazi kuko hatari ubutungane harangwa amabi yose harimo n'umutekano muke. Ikizwi kandi kikagaragara nuko ahantu hose hari amasendika akomeye harangwa n'iterambere rirama. Mbega bakoresha hoho bimeze gute? No mu bakoresha nawe nyene baba bahagarariye leta canke abikorera utwabo karacamwo. Turabona amashirahamwe amwe yegukira leta umengo yabaye iciba rica yarongoye aho baja kuyakundaniramwo agahinduka y'imiryango na mpinga yanje giteye ubwoba gusumba, ugasanga ari gukora ugasanga ahari gukora abakozi nka 30 ugasanga abakozi 300, amasoko agatangwa hakurikijwe impunzi, ugasanga n'abayatsindiwe yakoze nabi kuko atabushobozi bukwiye bari baba bawufitiye. Ahandi naho ibiciro ugasanga nivyo vyiganje bigatuma ibintu bizimba bitari imbere no kuzimba. Ivyo byose bikatacamira abaserukira abakozi bageze ngo baravuga bakabita abagumutsi bagaca batoteza mu kwakorora amapeti canke bakabarungika gukorera kuri imiryango yabo, mbere hamwe na hamwe bakabafungisha canke bakanabirukana umugozi, mbere n'ibikorwa by'amasendika haraho biburabuzwa. Ingendo nk'iyo ikaba ari ikimenyetso c'uko ibiganiro mu kazi atakibanza biba bifise aho hantu. Turabona bakoresha batwaza umukazo bakima ijambo bakoresha abakozi babo bakama batumbiye ku mutima mugabo ntihagire ico bibabwira. None ibintu nk'ibi byo bitanga agateka ku bakoresha, ibintu nk'ibi byo rwiza umwimbo gute? Haba namba, ahubwo biratukisha hamwe bakitwa basuma, abandi abagizi ba nabi, abandi barwanga yago, abakozi nabo bakitaba jaho nangwa bandi mu rwango n'andi mazina ateye ubwoba. Twese hamwe rero abakozi n'abakoresha duhindura ingendo
twirinde imishamirano kuko za njongo twama twibuka buri tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu zaduciriye inzira. Ubu rero bitwebwe bo kwicamwo gukurikiza amategeko kugira amateka y'umukozi n'ay'umukoresha asasagaye. Yani cyubahiro cegera cy'umukuru w'igihugu cacu banya kuba mwese mu byagiye nga bakoresha namwe bakozi amashirahamwe y'abakozi amashikirizana ntaryo ibibazo biraje ishinga mu buze bwabo bwa misi yose. Mugo rimwe na rimwe inyishu y'ivyo bibazo zikagora kuboneka kubera umugenzo wo kuja inama n'ingingo hagati y'abakozi n'abakoresha utaratsimbatara neza ngaha mu gihugu cacu. Mu nkundire rero duce ku mayangi ibibazo bikuru bihanze abakozi n'akazi muri kino gihe, navyo bikaba twabishize mu migwi ikurikira. Umugwi wa mbere gutegekaniza kazoza abakozi n'imyaka yo gukukuruka mu kazi, ya kabiri amategeko agenga akazi, ya gatatu ubuzima buzimvye, ya kane ubwigenge bw'amasendika, ya gatanu ingene ibiganiro mu kazi bitunganya, ubwa gatandatu utandukanya ubuzi bwa politike n'ubuzi bw'ubuhinga, ubw'indwi itunganywa ry'akazi n'amashirahamwe ya leta, hama bw'umunani ihindagurika ry'ibihe n'impanuka ziriko zirakurikira. Buce rero bwa nyuma ishigwaho bw'itegeko rigenga igisata ciharijwemo abakozi badafise amategeko abagenga. Ku vyerekeye gutekaniza kazoza abakozi, ingingo zafashwe zo kurungika abakozi mu karuhuko z'abageze mu zabukuru hataragera ko bakukuruka ku myaka 65 bakabarungika ku myaka 60, na cane cane aho mu gisata cy'indero n'amagara y'abantu hamwe no kudatekera abagiye muri ako karuhuko nk'uko amategeko abivuga, vyataye mu kaga imiryango y'abakozi benshi. Mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo ryayo rya 21 ritegekanya ko iteka ry'umuntu wese risonerwa kandi rigakingirwa. Kubera amadini bari barafashe bamwe mbere inzu zabo zikaba zari zatanze kw'ingwate, izo nzu ariko zigomba kugurishwa kuko batagishoboye kuriha, abandi nabo imigambi yabo yabaye imfagusa. Yagarikwa ryitwanga ry'uturusho tugenewe umukozi byabaye mu mwaka wa 2016 byarahungabanije abakozi. Ico kibazo kikaba categerezwa kuba caratorewe umuti mu mwaka wa 2017 kuko habaye ibiganiro kuri ico kibazo hagati y'abaserukira leta n'abakozi, bakumvikana ko amategeko atanga ubwo burusho kubahirizwa. Nagira nibutse yuko mu byo bumvikanye hashize ko umukono n'umushikiranganji w'ikiga ca leta hamwe n'umushikiranganji w'abakozi ba leta ku gisata ca leta, hama n'uwaraserukiye ishirahamwe mpuzamasenga Kosibu, bakaba bari bagarikiwe na CNDS n'ishirahamwe ry'abakozi ya leta. Urumva rero bari baravyumvikanye ariko ivyagiye mu gihugu byari bavyumvikanye. Kubijanye n'itunganywa rishasha ry'imishahara y'abakozi, tubona ko atakarusho byazanye abakozi bamwe ahubwo benshi byabatse uburenganzira bahorana, none bariheruye. Mbere benshi bariko baja kwikorera utwabo babishoboye, abandi bakaja mu mahanga kurondera y'ubuzima. Aha mwumvise aho bari kuri defile bavuga yuko hariho amashirahamwe atari make ataraboroherwa vyerekeye amapeta n'imishahara. Twifuza yuko rero nk'uko nyir'icubahiro mukuru w'igihugu cacu yashyizeho itegeko, iryo tegeko ryoza mu ngiro rikaja kuri bose hama bakayishira mu ngiro. Tukifuza yuko ukwezi kwa gatanu kutohera abo bakozi bataraboroherezwa imishahara yabo. Kuvyerekeye ubuzima buzimvye, sagaseseshwa rumuri, haraduze ibintu vyinshi, ibiciro by'ibintu byose vyangenerwa biguma biduga atacamira. Hasi norenda kubivuga byose, benshi murabibaye mwese murabibona. Abantu ntibagishoboye kuronka ico bafungura nk'uko bitegerezwa
kugira umuntu agire ubuzima bwiza. Ntibagishoboye kwivuza kwiyunguruza tutibagiye kugura utuntu n'utundi twankenerwa mu buzima bwa minsi yose. Umushahara naco kimariye umukozi, kuko mu Burundi nta politiki iriho yo kuduza umushahara bifatiye kwiduza ry'ibiciro n'indagurika ry'agaciro k'ifaranga ry'igihugu yo twita mu kinyamazuru indexation des salaires au coût de la vie. Ibyo ntabibaho. Bumva ibintu biguma biduka agashaka muri kandi ugasanga ubukene buguma bugwirirana mu bakozi. Ubwiyenge bw'amasendika n'ibiganiro mu kazi ntivyubahirizwa nk'uko bitegerezwa. Aha twovuga kutubahiriza amasezerano yumvikanywe ko hagati ya leta n'amasendika, gutoteza abarongera abakozi, kwivanga kw'abakoresha bamwe bamwe mu itunganywa ry'amasendika no mu itorwa ry'inzego ziyarongora, guhonyanga amategeko agenga ishirwaho ry'amasendika n'ibindi. Aha twotanga uturorero nko tubigaragaza: guhagarika uturusho tw'abakozi batagishijwe inama, guhagarika ikatwa ry'intererano abari ku masendika batanga atabiganiro bibabaye kandi bitangira amafaranga yabo. Wendera ingingo yashinga ya myaka 65 mu kuja mu gukukuruka ko mu zabukuru, bakashaka imyaka 60 no guhagarika amahera bategerezwa gutekererwa bidaciye mu nama n'ingingo. Hari izindi ngingo zabaye kubuza amakinga, amapikipiki na za tukutuku kwinjira mu gisagara, nivyo byaratera kumbura amasanganya. Ariko tubiravye ubu ukabona ingene abantu bagora kwiyunguruza, nibaza yuko ari ingingo zateza gusubirwamwo. Atugira n'Imana yuko umukuru w'igisagara ca Bujumbura inga mwoje inama n'ingingo mukaraba ayo matukutuku n'ayo mapikipiki agarukira naho yoje kugira abantu n'abashoboye kwiyunguruza. Atupenga akarorero nk'ubu umuntu avuye mu gisagara ca Bujumbura ataronse amafaranga yabize, agenda n'amaguru gushika heya aronka ikinga rya mbere abarenganye mu ngagara je muri no ayi naho abashitse abarenganye ku Musaga agiye muri Sud, murumva yuko atari hafi. Ariko ndazi mubigiye inama n'ingingo muvyihweje vyoshoboka mugakingira zo mpanuka, mugomba kubereza n'abo bantu abo batwara amakinga n'amapikipiki na cane abayagenderako kandi muzoba mukoze.